mwumvirize iyi video. Ugiye kuraba d'abord FPR nkota niyo maze kwica abatutsi benshi. Je naragize exercice ndaraba mu busasanguzi nkora. Ndafise liste y'abantu benshi bacitse ku icumu y'ihonyabwoko ryabaye kandi bari mu mugambi wa FPR. Mwe kubera batigeze bahuza na politiki ya Kagame n'iya Rutaremara. Bahunze abandi baricwa abandi barafungwa kandi benshi n'abatutsi banagwanya urugamba. Mbayahaga rwose icyakora reka mwihorere ashobora kuba afite ikibazo yuko Mbayahaga ubwawe nturagera mu mirembe. Urahazi se uretse kuba hariya gusoha uzimbinda ari ikindi. Mbayahaga ntitwabanye nawe Mwaro ukiri administrateur w'inkambi siwe wirirwa guzunguruka mu mazu no mu wanje wagezemo. No yabaye w'inkambi yabaye administrateur yaje w'inkambi y'Imwaro. Njewe uyu nguyu tuziranye na Mbayahaga nguko twicaranye ababazwa n'ibibazo by'abanyamurenge none ubu nyine wabaye umuvugizi w'intera hamwe nimbonera kure. Reka nkubwire turagira mu minembwe ibi uhaye uvuga wari ukuri kuba warigizige ese iyo hagurutse ukaza. Reka nkubwire kuko uno munsi amaka y'abarundi zambonera kure zanyu nizo zasenye imirima yose n'amazu ari za gakenke yose ukagenda ukagera za Karongi ukagera za Bidego za Karingi izi zose zasenywe na leta y'u Burundi. Uzohaguruka uze kureba uzosanga ari amashamba inzu igihagaze iri mu ishamba nibo barashe ziriyanga kuraza kudukora kwitamanga abarundi baturindiye umutekano. Iyo bawukurindiye we uri aho ngaho ukareka kuza gutuka abanyamurenge bari aho ngaho babuze ibyabo n'ababo. Reka none nkubwira ubwo havuga ngo nta muntu abarundi barica. Uriya mukecuru yaravuze ngo yasabye ko mwavuga byibuze umuntu umwe. Ntabwo tuvuga umwe turavuga benshi. Uriya mukecuru barashe w'imyaka 100 yarashwe n'abasirikare b'u Burundi. Uriya musaza w'imyaka 95 yarashwe n'abasirikare b'u Burundi. Bari abahungu bakubiswe babye mu bijombo bagakubitwa bagapfa bakubiswe n'abasirikare b'u Burundi. Bano bana bose dufite b'inkomeri baheba buri hano mu minembwe barashwe na leta yanyu ya FDD. None Mbayahaga kuraza gukora abanyamurenge ngo nta muntu n'umwe bishe. Hariya ngo ico ushaka kuja kuvuga no kuvuga ngo u Rwanda rwageze ariko Mbayahaga kanze ko aravuga ku ibibazo byose ngo abanyamurenge bagize babitewe n'u Rwanda. U Rwanda se uruzi hehe? Abaruzi ni twebwe n'abahebishwa ni twebwe nitwe tuza abatwica nitwe tuzi n'abadukiza. Mbayahaga ntabwo uri umuvugizi w'abanyamurenge. Mbayahaga uvugira abandi uvugira intera hamwe uvugira P5 uvugira imbonera kure uvugira ideology y'abahutu y'intera hamwe uvugira FDLR uvugira bari bose batumaze. Iyo banje rukabara abantu 166 biciwe mu Gatumba bari mu umwana wanje w'imfura kuraza kunkora kwitama. Kandi Mbayahaga wari umututsi umva umututsi savuga gute? Mbayahaga afite ideology genocide ni y'abahutu. Rero Mbayahaga revo yarariko yagiye mu bufana kandi ubwo bufana bwamukwigiye kuvuga nabi. Ubwo bufana bwamukwigiye kutavuga ukuri. Reka mbaha karurero kugira ngo ntimunyumve nabi. Muri mwebwe ntimwemera abapatiri murabemera n'abashehe. Mugere muzorabe imvugo umupatiri n'umushehe avugira imbere ya president. Muzoca mugera muco mumvirize ibyo Mbayahaga avuga n'abandi ba pasiteri muco bwira muvurize ibyo abashehe n'abapatiri bavuga. Mwe muzoca mugaruka ngaho mu igisubizo c'umuntu akomera amashabandi n'umuntu avugisha ukuri ko hari impinduka ikenewe mu gihugu. Sizi ko bikomera ntayo neza. Ivyo munavyumva. Ibiganiro by'abapatiri mwese muravyemera nta numwe adahora vyinovora. Abapatiri cyambere bavuga ibihari ibigaragara ibiboneka n'icokogwa bakarasa no kundongoza bakazibwira n'ubunebwe bwazo ndongoza. N'abashehe nyinshi mu nyigisho zabo nyinshi bahora badoma urudome ku ndongozi. Mugabo ucugera kuba pasiteri harimo na Mbayahaga akwepesha ikintu wumva kari karabisha. Ndamukunda pe ndamukunda ndazi ko mu biganiro navuze ko ndamukunda. Mugabo akwepesha ukuri akumva ageze kuri neva. Gukwepesha ukuri kumva nibisubira guhari ikintu kurakemura mu kibazo. Tugende kuvyo u Rwanda ngaho. Buri kandi ko se kabaye ubana bamuhamagara. Siko vya yavuze hamagara pastor Mbayahaga ngo uvuge analyze ku banyamurenge Mbayahaga ubibona gute?
umwana wese yagombye aza kurimba yagambaze byo mu Rwanda bya politike akaza gasigura ibintu bitanamwereke bitanatwerekeye kandi ibintu mu gihugu bituragishinga ari umuyoro. Ikibazo ni kubera ko Mbayahaga atadufasha kuvuga ibi bibazo biri mu Burundi bitoregwa inyishu. Yesu komze kumwiteza ntabwo ngiye komze kumwiteza oya mugabo gikindi ko navuga kubera ko Mbayahaga atadufasha kuvuga nk'abapatiri kuvuga nk'abashehe dukemure ibibazo biri mu gihugu mugabo kamenga ivyo mu Rwanda nivyo bimuragishinga gusonze buri ndare mu gihugu. Ku Rwanda zuza guhindura iki? Urumva narayize yanje Rwanda babifatiye ibihano rerere nimba babikoze twebwe abarundi bitwungura iki? Igiki ni cyambere sozo babikoze Uburundi ko babifatiye ibihano ibihe byinshi 2015 naho butubirimwe nyene twarabyikuyemo twebwe. Ngomba ngo mu Rwanda ngo harya ngo impamvu ngo bacibi na politiki y'aba bazungu rimwe muyumva nimwe nayimenye. Ugafata umwana munini uri mu byo mu Rwanda akabaye gatoya ngo uri kubisobanura ako bavuze ngo uri kubisesangura sesangura ivyo wacu bashe buno bukene buri wacu mu Burundi burarenze. Aba bantu bagero gateka kazina muntu nako batagera mu Burundi ngo bavuge n'abapasteri babakwiye kuvuga. Mbayahaga y'ababande dukereye uza ngo usesanguranga ivyo Rwanda ngo urumvanga abanyarwanda ngo bankabango bakone turabe iviterambere bakoze natwe tubikore hagira aho twigeza. Ivyo ni ivy'abarundi bakeneye nayo Paul Kagame ntavugwa mu izina. I speak this again, I say this again, Paul Kagame ntavugwa mu izina. Ndabisubiyemo Paul Kagame ntavugwa mu izina. Ubwo burofa muri mwe araburenze tufare ni nkuko umuntu yaba afite imyaka 40 akagaruka gukina n'umuntu w'imyaka 2 imyaka 2 iyagaje u Rwanda biramaze twabizo dutwara hafi imyaka amajana yo 2 kugira ngo tugire aho Rwanda rugeze. Usesagura ubuhutu ubututsi babara bitufashike twebwe bidufashike bitungurike bidufashike mureka dupampa n'ivyo mu Burundi ngivyo ngabanyamurenge ngurumva ngo abanyamurenge batugizike abanyamurenge baragowe wibaze ko abanyamurenge bazuza kumviriza ngo Murundi ivyo barimo barabizi. Wabanye ko abanyamurenge bari mu kibazo gusumbya icyo abarundi barimo nidupamana n'ivyi Burundi dukemura n'ivyi Burundi ngo usesangura ngo ivyo Rwanda nimba ari biboneka bigaragara twabigiraho munga tubigizaho nitubwire nk'abantu bagomba kuganira nyine nk'abanyamakuru mu bintu bisanzwe mugapana kuza gutara ku mivyimba y'abantu bapfuye. Ubona nk'uyu munsi abanyarwanda benshi bavuga ngo reka ngo bareke ngo abitwa ngo abahutu ngo bayobore ndabizi nta vangura rihari neba yacari n'ubwoba baracari n'ubwoba nukuri ndarahiye yaba Kagame Paul Kagame perezida w'u Rwanda atari umuntu muzima yoba mara abitwa abahutu. He try uyu munsi turabona abantu benshi bemera ko bishe abahutu abatutsi ukabona biswe ababirigi biswe ngo abatutsi bafise umutwe ngaho basadutse inkovu yaramenetse ibi byaramenetse ukabona Kagame yarahariye abantu barasohoka bakazavuga bati mumbabarire jewe nije nagutemye igipanga but you stupid as Burundians. Okay, Paul Kagame nuko hataje umuntu ameze nka itirere yari kuba aswitko yari kubamara mwese kabakura abo mico ngo mubwoko bw'abahutu yari kubamara mwese ivyo mwakoze murabizi. Igihe muri abarimo baje mu mabarabara ngaho bavuga ngo turi ngabahutu ngo imipanga imihoro muri izo za kamera muri nazo
za kamera muri nazo abarimo bagira imihoro bamarika hejuru bazibira amabarabara batemagura abantu barabaha bashire bari mu amazuru manini harimo abana n'abakuze uyu munsi twereke n'umwe mwebwe mwitwa ngo n'umuhutu ari mu mahanga canke ari mu Rwanda abereka inkovu avuga ati n'abatutsi banemye fuck you twereke n'umwe abatutsi babisha abahutu niko mu Rwanda twereke n'umwe afite inkovu mu mutwe aho yatemwe avuga ati aha n'umwe natemwe n'umutusi uwa kabiri ati natemwe n'umutusi uwa gatatu natemwe n'umutusi uwa kane natemwe n'umutusi twereke n'umwe jeje ndabereka bitwe batutsi benshi batemaguwe ngo n'abatutsi ngo bagenzi babo babatemaguye listen uko gutamba kumuvyimba umuntu yapfuye that is why muri mege mutazo kugira muronka amahoro. I swear to God bamwe muri mwe muzoguma mwangara dasera like gahini muzoguma mwangara like gahini. That's why rimwe muri mwe nivyo muvuga nivyo abantu bafite ikibazo mu mutwe. Yana yabaje muri fise ivangura narakuza ndefaninga abantu rabaje wendo muhutu nimo ndefaninga abahutu abahutu what uwishe yarishe ife jewe ntiyishe nta mpamvu yo kujya kudefaninga uwishe ife jewe nishe nta mpamvu yo kujya kudefaninga uwishe ngo dufise amazuru hamwe fuck you amazuru hamwe for yourself amazuru hamwe umuntu yakoze mafite ngo mushigikire ko ngo dufise ngo amazuru hamwe amazeke mugihe umuntu yakoze kibi if na unuba no muntu yakoze ikibi akwitiriye bigwanye bamwe murabaza ngurumva ngo bahudi ngo tuvuge ngo bahutu okay na murabona abiyise ngo nabo nyene yo bari mu bagize igihugu nko mu Burundi murabibona abatize nibo barundamwe abatize ibiturire uko batize ibyo bashira imbere n'amazuru isubira nyuma ibyo bashira imbere n'amazuru ibitoro ntabyo ibyo bashira imbere n'amazuru amababara ntayo ibyo bashira imbere n'amazuru ibikorwa remezo ntabyo ibyo bashira imbere n'amazuru internet ntayo ibyo bashira imbere n'amazuru amashanyarazi ntayo ibyo bashira imbere n'amazuru himiraje wese mufite imipanga kandi shura mushira imbere imipanga ndazi ko bamwe muri mwe muzi uyu Chimamanda umupayu ni mwebwe thank you umupayu ni mwebwe kuko mege hakute ibintu by'iterambere mwitaye ibintu by'ivangura. Hari mwene bacu yanditse ngo kuri Facebook ngo umuhutu I do not care whatever umuhutu what wa uri munda urimufatira ubutuguki karwa ubesire mugira mwebwe ubuhutu niki ubuhutu nizo ubuhutu n'umutwe nuko abantu baremwe mu buryo butandukanye ababirigi bakatuziramo ideology ubwoko dace bitwonona ubuhutu niki uri mu ndaba giwe ndi umuhutu kubera iki kubera niki kwereka ko je n'umuhutu iki mbwira iki mwe mwabigogi mbwira iki mbwire cyo uri kurandabira mvuga ngo genda umuhutu iki motherfucker kabizura niki kubera hano turi muri Amerika hari abafite amazuru manini asumba ya yanje waya batitwa bahutu hari muri Amerika dusaba amazuru mato basumba yo yiwawe waya batitwa batusi
but idiot wengo nguri kijuju nguru umuhutu biki uri umututsi gusa ndemera ko abantu twaremwe ubutandukanye but reka nakivuga nagisubira ni bake mu b'amazuru manini bashoboye kuyobora. Sizi ko mucumvise, ni bake mu b'amazuru manini bashoboye kuyobora. Hari ukuntu Imana yaturemye abantu gutandukanye nuko abantu mugabo twese tukuzuzanya. If you uri n'amazuru manini muri wewe ukiyugurura, sibize ko mu amazuru mato bose bari n'ubwenge, harimo n'injiji bamwe. Ukiyugurura uri n'amazuru manini ugahuza na bose, ugasamana na bose, kuyobora wabishobora. Hari ukuntu Imana yaturemye utazopfa bihinduye n'umusi n'umwe. I swear to God, I swear to God. Hari uburyo Imana yaturemye, hari abantu b'ibibaraga, hari abantu b'ibikomezi, hari abantu bonze. Kubera ko Imana itatweretse twese turi n'ibigango. Gende n'ibigango pe, ntabwo mbeshe, gende n'ibigango. Kubera ko bamwe muri mwebwe Imana itabaremye nk'ibigango nkanje. Bisigura ngo tugayane, no, turuzuzanya. Je hari ibyo shoboye, we hari ibyo ushoboye, ibyo navyemera. But ni nko kubona mu bazungu n'abirabura. Uyu munsi wewe uri umwirabure, genda muri Amerika uteranye abanyamerika turaba. Uyu munsi ushaka uyorore ubutare bwawe bwo muri Afrika ubujyane mu bazungu, wewe uri umunyafrika, genda uteranye abanyamerika turaba. Ntibakwemerera naho watwara ubutare. Mugabo umunyamerika apfa kuzana umuzungu abwira umunyafrika ngo ica umuwundi mugenzi wawe, ica umuperezida mugenzi wawe, baca bamwica. Mentality. Mugabo gihe uwo mwirabure amaze kwigako abazungu batemera byose, nawe akaba nk'umuzungu mu mutwe, agahagarara bwa muzungu, ntabwo yakwemera kwica mugenzi we. Yabikora nk'uko abazungu babikora. That's why nababwiye ngo bamwe muri mwe you have to go down, wigishwe. I know ko bamwe muri mu amaraso yo kwica. Ndabizi ko bamwe muri mwe mwumva ngo uwo mwica uranyica, ntibizotuma muca mugira ubwenge, ntibizotuma muca musobanukirwa. That is why ubona benshi muri barama amazuru manini bamara gusa ni kwica. Ivyo ubwoko nivyo barimo. Mga Paul Kagame we si vyarimo, kandi ndabikunda ivyarimo. Nuguhuza abanyarwanda hagatera imbere u Rwanda. Natwe dugusamara abatutse ika ukora ibiteza imbere igihugu, ugira ubwenge nk'umuntu agomba guteza imbere igihugu. Mugere murabaye iwacu twitwaza amazuru, abanyabyaha ntabwo tubahana. Ibintu biribwa, ibintu bigera nabi, ubusuma buguma buba mu gihugu, agumara kajaga, ntabwo duhana. Twagiza turi n'ubwenge, genda muri mu Rwanda ujana ubwo burofa bwawe, bazo gutikura.
kuko bo bagomba ahantu bagera. Mwe namwe muraca muri amatiku y'ubwoko. Inama nshinga amateka mu Burundi, wowe uri umuhutu yobora, wowe uri umututsi yobora. Mwarangiza ngo urumva ngo n'ababirigi ngo babizanye, uracaburimo. Hakuvyiyambara ngo mubikure, uracaburimo. Kubereka abazungu batemera ibintu abanyafrika bazana ngo babishyire mu bwirizwa shingiro ryabo, wowe uracabugumizamo hutututse mwibwirizwa shingiro ryo Burundi. Jewe bino ndabivuze kubera ko atahantu negamiye. Iyo bavuga ngo hari ahantu negamiye, navuga ngo reka mvugira abahutu, ngabo ababirigi bise abahutu. I do not care ico waburi cyose. Ico jengira keya ni terambere, ubutungane kuri bose, uguhuza kuri bose, ukwiyubaka kuri bose, ukubana hamwe na bose. Niyo bagirirwa nabi n'umuntu w'izuru rininiya canke ritoya, ntuzahite wibaza yuko bose bakora ikibi. Umuntu yagukoreye ikibi azabibazwe imbere y'ubutungane, ariko bizasigura ko bose ari babi. Siko bizavuga. Uzaba ufite izuru rito aza kuyobore, wowe ufite izuru rinini aza kora ibintu bizima. Ufite izuru rinini aza kuyobore, akora ibintu bizima. Nabyo kwama mwicana nta muzofa mushize abamazuru mato cyangwa abamazuru manini. Naho muzofa mubashize. My bro, jewe navuse visa amazuru manini, ejo nzopfa. Nimara gupfa hari uwundi azovuka afise amazuru manini yikuvye inshuro zibiri kuri aya yanje. Nawe nimba ufite izuru rito, numara gupfa hari uwundi azovuka afite izuru rito gusumva iryo rwawe. Naho nogerageza ngo nice ngaba amazuru mato, nzoharinda mfata ndabasize. Naho nogerageza ngo nice abamazuru manini, nzorinda mfata ndabasize. Kuko iyi si ya papa, si ya mama, ni Imana. Kandi kugira ngo jewe nawe tuvuke, ntabwo twarenze kubwira Imana ngo ngomba kuvuka ndumututsi cyangwa ndumuhutu. Yo yarabigambiriye iturema nk'uko ibishaka. Iturema hari ivyo nivyo turushanya kugira ngo yiheshe icubahiro, nitwiyemera twigishanye. Ifu waravukiye hano kwisi ukumva yuko izuru riyobora, uzorindira uzopfa, amazuru yawe uzogenda uyatwaye, turabe ico yakoze. Ndihereje. We muntu wanje hano waza kunyandikira, hari ikintu bisa neza kubwira, nimba rinde hano nakubwiye ko hari ibintu biza kubwira, uze kunyandikira muri inbox. Murakoze cyane, murakoze cyane. Abona hano kuri YouTube na Facebook banyandikiye, ndabona ko turi kumwe n'abantu barenga 500 hose, haba kuri YouTube no kuri Facebook turi kumwe n'abantu barenga 500, kandi nabashimiye gose cyane, Imana baho umugisha. Ndabahana kabasi cyo negera. Yandabizi cyane, hano hari umwe ni wacavuze ngo we ngura ntangaza ngura rondera ngibindi ngo wokora ngo kuko ngabo ubwira ngo nibipfu nubwo wo bisekura ijoro n'umurango, ijoro n'umurango, nubwo wabisakura ijoro n'umurango ngo ntabwo byo kumva.
It is okay ndabizi hari abantu batumva, it is fine, hari abantu batumva, ariko abantu bumva ibitekerezo turimo tuganira nta kibazo. Hari habo kumva batumva nabo, it is okay, that is okay, it is okay. Rekana n'ibicucu bitarabana n'ikibazo cyo kwemura ibibazo bihari bakaguma biyumvira ivy'amazuru. I know ndabizi mugenzi. Jewe nibaza ko woba ngudakomeye ngo mu mutwe ngo neza, nombaza ico ibi ni vya bicucu ndiko nababwira hano ngabivangura. Ngenda ba kuri YouTube naho ngo ni nabo barushe none. I know ngo ni nabo barushe. I know ngo pore ngubwira ibigorki. I know benshi muri bo ndabizi muza. Imana gukomeze kandi ikurinde much respect. Murakoze cyane. Ndabizi cyane ngo muvugishwa ngo ntabwo yigera yubahwa iwabo. Ni si papa, I know that, ndabizi cyane. Nivyo, thank you. Babwire bakumbe, thank you. Ndaba hano gusa abanyarwanda dufite ubuyobozi bwiza batwigishije ko ivyo naco bimaze. I know that, ndabizi. Ubwiza, okay. Hano hari kuri YouTube, hano ndeba, ndasubira hano kuri Facebook naho ndaba gato. Cyo mitanangiza. Byo kuri wavuga nuko ubwira ibiti n'amabuye. Turihangana turabizi. Mbayahaga agitangura kuvuga ubutumwa yabikora neza, ariko amaze gufata kuvuga ubutumwa akabihuza na politike yaciye yo none karape. It's okay. Turabizi zogerageza so turavuga mu make tuzaturasika mu make we know, you know, kubera ko ibi turagishinga cyane buri mu Burundi ntabwo buri mu Rwanda, so dukwiye kugira analyze ku byo Burundi cyane gusumbya buri mu Rwanda, because Rwanda turemenya ko gwaturenze, we know that. Owe nukuri ngurakwiye ngo bwene gihugu bwigi ngenda hano no muntu ndamusubize cye ndangisa kino kigori gigitize ngo ndabereka abantu batize hano. Ngo ndabereka abantu batize, ndabereke zanze jina ko nababwira hano hariho reka mvuge kari kigungu muka witangwa nambari tanga ishaka yanditse ngo wewe ngo nukuri ngurakwiye kwakwa ubwene gihugu bw'igihugu cacu ngo kuko nguracoza nikize no kwandika nguracoza ngo igihugu c'amavukiro cacu. Reka nabereke imbesire hano yo nababwire ko zini n'imbesire, ndabereke imbesire ko je nazirusha amategeko, ndabereke ko ndabarusha amategeko ibijuju, yo ndiko nababwira ibijuju, ndabereka ko ndabirusha kumenya amategeko. Hano niko yavyanditse kino kijuju nababwiye nyene ngo nimba ari ngo tanga ishaka ngo gikunda Burundi, cyanditse ngo wewe ngo nukuri ngurakwiye kwanga ubwene gihugu ngo bw'igihugu cacu ngo kuko nguracoza uratyoza, apana uratyoza igihugu c'amavukiro cacu. Reka ndabereka injiji mu ibwirizwa shingiro ngene havuga ibwirizwa nigeze nta hamwe nareko mvuga ivyibwirizwa shingiro jewe. Oya, ibwirizwa shingiro ku kanomero ku ngingo ya 38. Reka ndahabasomera cyo twugara ndabereka iyo nabwiye ko dufise ibijuju bitigeze vyiga nka bya bundi ndabirabe yavuga. Reka ndaharabe nganda abasomera muhasome namwe ku ibwirizwa shingiro ryo Burundi ku kanomero ka 38 ndabereka ko zino mbugana zarusha n'amategeko. Ibwirizwa shingiro ryo Burundi ku kanomero ka 38. Reka muhasome ibwirizwa shingiro ryo Burundi ku kanomero ka 38 ndabereka impamvu zino mbugana zirusha amategeko. Mugere kuri Google mwandike ibwirizwa shingiro ryo Burundi ku kanomero ka 38 36 kama 38 39
ya 39 genda kwibwirizwa shingiro rya 39 ndabereke impamvu zino mbugana zirusha amategeko. Ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ryahenguwe muri 2018 ku ngingo ya 39 haravuga ngo 39 haravuga ngo nta muntu numwe ashobora kwakwa ubwigenge bwiwe kiretse birekuriwe n'amategeko. Ubwene gihugu nabwo reka naraba yego hano havuga nta muntu n'umwe arekuriwe gufatwa cyangwa gupfungwa canke gucirwa urubanza kiretse mu bihe bitegekanijwe n'amategeko. Hano ndacashaka gatoya hano mwahumvise mirongo itatu na kane haravuga ngo nta muntu n'umwe ashobora kwakwa ubwene gihugu canke ububasha bwo kubuhindura. Fuck you wakijuju imbesire ngaho ngo zarize zitazi no gusoma. Cyera babwira ko nabarusha ngaho ubwenge zino mbwanga zintuka hano mwavyumvise hano. Oya Mbayahaga ntabwo yantuka hano ndabizi ntabwo yantuka kubera ko twazwishingana byinshi mu Burundi ntabwo yanuka kandi je Mbayahaga namwubaha mugaba agiye gusigura ngo ivyo mu Rwanda nabirekera abanyarwanda ico cyonyine nabirekera abanyarwanda. So hano nabivuze kwibwirizwa shingiro rya 44 ryahenduwe muri 2018 haravuga ngo nta muntu n'umwe ashobora kwakwa ubwene gihugu canke ububasha bwo kubuhindura. So izi mbwa zitiza amashuri zimbwira ngo nakubwene gihugu nkande bwo Burundi. So gena mu vyisomere nababwiye mugere kwibwirizwa shingiro ry'u Burundi mugende kuri Google mwandike muti ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ryahinduwe muri 2018 ingingo ya 34 nta muntu n'umwe ashobora kwakwa ubwene gihugu canke ububasha bwo kubuhindura. Isibwirizwa shingiro ry'u Burundi. So mwemwe mwabicucumwe muzamubwira ngo kwiye kwakwa ubwene gihugu bw'u Burundi ni cyaha nakoze cyatumwa nakubwene gihugu bw'u Burundi. Haye cyane ko ndavuga ndiko mu Rwanda by'amazuru mushira imbere. Cyane by'amategeko ndabizi cyane murakoze. By'amategeko ndabizi je mvuga ibintu nabandi gusoma itegeko. Ya ntabwo mfa kuvuga ikintu namaze kugisoma mu itegeko. Ngishe marabizi ku mutwe. Bari bavuga nta nubwo basoma na amategeko bapfa gutarariza gusa. Okay. Murakoze. Imbonera kuri z'abarundi z'abasevya zitwara nk'imbobo. Okay, mani baho mu gicaro ndahejeje turaza gusubira hanyuma maybe. Ndakeka ko koza gusubira je mu gatondo. Hano kuri Facebook ndabaseze kuri Facebook. Hanyuma hano bo kuri YouTube namureka amasezero. Ndabakunda gose cyara mumve turumwe guys. You know mumve namwe turumwe turabakunda kandi dukomeza gukorera hamwe. You know nta bwoko ntaki hari ikintu ndusha uzanyigisha nanje hari ikintu nkurusha ngaho nzakwigisha kugira ngo twese dukomeze kwiyubaka. You know impamvu bino bintu ndimo bivuga ni ko ndimo ngwanya izi politike zacu zirimo ivangura cyane Burundi bitwaye ku bintu bitwaje ibintu vy'amazuru n'ibindi. You know so Mbayahaga ntabwo musuzugura kuko Mbayahaga yarakoze ibintu bikomeye cyane mu bintu bijanye no kugwanya abitwa abakozi b'Imana ariko Mbayahaga mubwira nti nareke kugira isesangura ku banyarwanda kuko ivyo Rwanda ntabwo abizi azi ivyo Burundi. You know kuko i Burundi tuhanzwe ibintu byinshi nta mashanyarazi amatara
nta internet, nta mabarabara, you know, nta gaze ariyo esase, nta terambere tubona, nta ndege, nta mashuri, nta bwigisho, kuko mwabonye ko mu badepite bavuze bati abadepite benshi ntabwo bize, nta nubwo barangije amashuri, nta nubwo bazi indimi mvamahanga na vyene, you know. So ivyo nivyo dukwiye gushiraho umwanya munini. Nande mu Rwanda turabizi, abanyarwanda barabizi, baraturenze, I know. Kandi ikindi ndashimira ko abanyarwanda mutishima ngo mwishire hejuru muvuga ngo twe twarabarenze, tugeze hariya bra n'ibindi, ariko Imana iguma ibahesha umugisha. So murababanyi, murabavandimwe, ni byiza ko natwe twaza kubigiraho tugatera imbere, kuko muteye imbere natwe twatera imbere. Kandi ndakeka yuko abanyarwanda bumvana n'abarundi cyane. Ico je nico mparanira, nico shaka ko twahindura. Ibisigaye vya politike ntabwo mbirimo, naho se ndefite yatwara iteka ryose, ariko ireke kutujyanisha n'abavandimwe, ireke kutujyanisha n'abanyarwanda, ireke kutujyanisha n'abantu twatacho turimo tubikuramo, you know. Imipaka bugaye bahazibiye ntacyo buriko biratumarira, nta kimwe birimo bidufasha. Abanyepolitike akuzana amatiku, kuzana urwanko, ibintu bidafite ishingiro, gusa babikora kubera ko byabananiye kuyobora, rero bagaca babishira mu mbonera kure, you know. Hari mbonera kure zizira ubusa, no, zizira ubusa, zibigwamo zitabizi. Rero ndirinda yuko izo mbonera kure zagwa muri ibi bibazo, kuko n'abarundi barimo bahungira hanze y'u Burundi ni benshi. Ejo bashobora kuza ugasanga bazanye ikirobere nkuko senderefde yavuze, izi mbonera kure ugasanga ngaho zibaye impunzi, nazo zirirutse zirahunze, kandi ikibazo cyatewe n'abayobozi babo. Nivyo tugomba yuko duhindura, utahure yuko turi umwe. U Rwanda ntabwo rwagiye ngaho ngo ruzibire imipaka. Nimba rero Burundi bubishoboye, niruza n'abasirikare, abapolisi, bamwe mu mbonera kure bacunga imipaka y'u Burundi n'u Rwanda, ariko bareke twebwe abaturage basanzwe dukomeze twikorera ubucuruzi, bareke twebwe abaturage basanzwe twikorere urudandazwa twibereho. Nayo umunsi ibi bibazo byose Burundi burimo bunyuramwo ni kubera abategetsi bacu babi barimo badushiramo. Mu Rwanda badutejemo ikibazo, muri Tanzania badutejemo ikibazo, muri Kongo hari ikibazo. Uyu Murundi ntantu ashobora kubahwa, nimiburi Murundi arubahwa mu Rwanda, yes, uko mu Rwanda bakurikiza amategeko. Nivyo tuba dushaka abavyumva, abayobozi bacu babitahure, nico tugomba. Nahane bo baritungiye, kuko munazi ko inzahabu z'u Burundi, ubutare bw'u Burundi babishora mu mahanga, ntacyo barimo bamarira u Burundi. Perezida wacu agumarira ngo baratwiba. Dufise umuyobozi adashobora gufata umwanzo, ivyo muravyumva birumvikana. Dufite umuyobozi adashobora kuvuga ati afata abasuma abapfunge. Dufite umuyobozi buri gihe yama mu matiku n'u Rwanda, ariko ukarabuza uti u Rwanda rurimo rumutwarike. Ibi ni vya bindi uravye nabi bishobora kuvamo genocide, kuko arashobora kuza bati murumva himiraje, tutsiraje, Mugabe, ugasanga bizana ubwicane. Kagame ivyo agomba nivyubaka igihugu, Kagame ivyo agomba nivyo gushikana abanyarwanda ahantu, Kagame ivyo agomba nivyo gutuma abonwa neza, Kagame ivyo agomba no guhimbira imirimo abanyagihugu n'amazuru. Mu Burundi mu Rwanda urumva mu Rwanda hari ivangura vyonyene nivyo murimo, nk'ibi vya Eric Nyando nivyo murimo. Mbere hariho abantu gabaza twanira ngo urumva ngo impamvu ngo hariho ngo abahutu ngo beshi ngo batize, ngo urumva ngo mbere ngo abatutsi ngo barayoboye ngo bituma ngo abahutu batiga. Bicucu imyaka 20 irashize muri ku butegetsi, n'ubu babahutu baracyakoronezwa n'ababatutsi. Ejo bundi ndabirabi yaje avuga ngo urumva ngo ni mwize musubire ku ishuri ivyongereza mwige, mwashira mu nama nshinga amateka musize abo muzi ko batiza. N'ubu niba abatutsi, n'ubu nibo amashuri yarononekaje, n'ubu niba abatutsi. Iyo mubuzi ico mukora, stop kugira urwitwazo mu bandi. Listen, muri twebwe abantu twagabirwe ubwenge butandukanye, twese turashobora kwishara hamwe tukigishanya.
waba wiyemera ngo uri umututsi cyangwa waba wiyemera ngo uri umuhutu twashobora kwicara hamwe tukigishanya jewe nka kwigisha nawe ukwanyigisha apana kwitwaza amazuru ivyo uburundi umunsi bikeneye amazuru ivyo bikeneye n'iterambere uyu munsi ko bamwe muri mege mu mukora amazuru ngo urumva ngo hatwaye ngo umuhutu ngo mu Burundi ntabahutu bagowe ibi bitoro birimo bibura aya madevize arimo abura iri terambere ryasubiye inyuma ntabwo hayoboye abahutu namwe bamwe muri mege migira ngo abahutu mugorowe mu bandi ntibariho kumbe ko umuntu ayoboye n'izuba ko muri iki kibazo haba ikindi cya kabiri haba naho mu Rwanda bitwa ngo aba babirigi bisenga abahutu ngo bari hanze y'u Rwanda ngo bari hanze y'u Rwanda baguma basubiranamwe baryana barangiza ngo urumva ngo u Rwanda barimwe baryana muzo guma muryana ngo mwiyubake muzo kwiyubaka ryana iyo bibananiye datuzwa muca mufata imipanga bakoze bibananiye bamwe muri mwebwe now maybe ico kiraheze uza kumbaza ndaza kubivuga hanyuma tugaruke kuri Mbayahaga murakoze tugaruke kuri Mbayahaga je ndamwuba as pastor Mbayahaga ndamwubaha nk'umuntu yakoze ibintu bikomeye dukorera hamwe mu kugwanya vya bibwa bya muri byo ba prophet but ukugusesangura u Rwanda gusesangura u Rwanda ubwo mutekereza yuko abanyarwanda bazata umwanya wabo baza bawutera kuri mwebwe abarundi mutagira n'amabarabara ubwo murekeka yuko abanyarwanda bazata umwanya wabo baza kuwutera abarundi twege tutagira indege ubwo murekeka yuko umunyarwanda azata umwanya wiwe aza kuwuta ku barundi batagira amashanyarazi amatara murekeka yuko abanyarwanda bazata umwanya wabo baza kuri twebwe dutondeye ibitoro bamugira umutwe ndabitahura Mbayahaga nka jewe mu mutima ntabagira ivangura yes kandi iyo perezida akugendeye rimwe na rimwe ntiwareka kumusapotinga but dusisangure iby'uburundi yaba mwege yaba Mbayahaga dusisangure iby'uburundi ibiduhanze su Rwanda ibiduhanze buri mu Burundi barumva Paul Kagame ni watumye amabarabara y'u Burundi aba mu mwanda mugene murabe ahantu hose bakameye n'umwanda aho bakameye n'umwanda muri vire n'umwanda mu muji n'umwanda amazaciririse ibitoro byarabuze amabarabara yarabuze amazi yarabuze ibi amatara yarabuze amashanyarazi internet yarabuze barangiza ngo bari kubasesangura iby'u Rwanda iby'u Rwanda nivyo bibaragishinga mwebwe abarundi nivyo bibaragishinga ndabizi ko Mbayahaga ari umunyepolitiki I know understand that but ibi turagishingana ibyo mu Burundi vugira abarundi babuze igitoro uyu munsi abanyarwanda barimo bakora hariya barimo bazana amamodoka akoreshwa amashanyarazi barimo bazana amamodoka adakoresha igitoro twe natwe abantu barimo bagwanira igitoro mwarandira ngo usesanguranga ibyo Rwanda ngo urumva ngo Kagame ngo yakoresha genocide ngo as a business fuck you business business what kubera ko be muri mwebwe mwaburaniwe mutukwa Kagame ngo akoresha ngo genocide as a business because you mother your father atapfuriye harya that's why bizana ngo abikoresha as a business abapfuye barapfuye mwabicucu mwe bajya bapfuye zari impene zapfuye sabantu bapfuye ngurumva ngo nabatutse ngo babikoze muri abasazi bajya bari mu ntera hamwe barabaki muri ko murara bajya bari mu ntera hamwe barabaki ngo niwe yabiteguye ngo azana ngo agajana ubwicanyi ko bari ku butegetsi nibo baretse ngo Kagame ngo nazafata ubutegetsi
ntibari bahari ko muri banki y'u Rwanda listen reka mbwire kino kintu cya nyuma kugira ngo intera hamwe zive mu Rwanda yasize muri banki amafaranga yose ziyatwaye ngo zizogaruka zigwanya mu Rwanda. Kagame yari yubatse namwe muri muzezeta mu mazuru ivyo kwitwaza ngo urumva ngo hariho ngo abatutsi ngo baratwica n'uwo muvuka ndarakwica n'uwo muva mu ndimwe ari muri family arakwica turetse ngo ubututsi n'ubuhutu. Umuntu waza gutora mu nzu ngo ndagutwaye ngo ngende kugupfunga ata mpamvu. Umuntu yo gutora ngo ndagutwaye mu nzu ngo ngende kukwica ata mpamvu. Bamwe muraza ngo urumva ngo Pre.Kagame ngo yishe ngo Kizito Mihigo. Fuck you, uri so dumb, very dumb. Ngo yishe Kizito Mihigo. Ngo murazi ko Kizito Mihigo yari nk'umwana wa President Pre.Kagame. Murabizi igihe bagenda kumuburanya yaravyemeye bari bukoza amahera na Yuda yaragambaniye Yesu amafaranga agoma ngakuze ijambere baramuharira bati ntuzove hano kubera bwa bujiji ariruka ngo have gasohoka igihugu nta muntu areka mirukako indirimbo bazikora ukuri kwamwe yarasohoka ukuri kwamwe yarakora business ukuri kwamwe yarakundana n'abantu kuri kwamwe ubwo mwibaza yuko ribu yamiruka ko n'inkoni ngo ba ngo Kizito Mihigo ngo tugukubite efite yani mugukubitwa bate baraza abarangaza amazuru ngo Kagame ngo yanka ngo abantu ngo niwe ngo yishe Kizito Mihigo yaremeye ibyaha. Bamwe muraza ngurumva we nguri kicucu ngo ntabwe ngugira okay tubijane Burundi ninde yishe Adolphe Nshimirimana ni Pre.Kagame Perezida w'u Rwanda uwishe Adolphe Nshimirimana uwapfunze bunyoni yakoreye igihugu ni Pre.Kagame komwe musara uri gihura mutwe nimwe muri gihura mutwe Petero Nkuruziza wibaza yuko yijyanye uko asa musi yishwe na Pre.Kagame. Ntuza uri batanguranye umugambwe na ndamwe bagiye batanguranye umugambwe na CNDD-FDD nimba bamwitande Rajab yirukanwa na Pre.Kagame. Ntuza Safisha yakorewe abasenere mu Burundi ni Pre.Kagame yaje kubica kumenga ni mugira ubwenge mu mutwe mugene hano kuri Ingabire Victoire bamwe muraza ngurumva ngo Ingabire Victoire ngo bamwase ngo kubera yuko ngo n'umuhutu muri abasazi ubwo mu Burundi ubugwasa baramwasa umugambwe ubugwasa ejo yaza ngo arimo yigisha ivy'umugambwe ngo arimo yigisha ngene umugambwe wakora mwebwe mu Burundi mwamwemerera mwebwe mwamupfunga gwasa mu Rwanda ariho mwumva yuko bakubwiye ngo ishaka ntabwo yemewe mwumva baca bareka ngo agume yigisha ivyo agomba. That is how ubwenge bw'abitwa abahutu niho bupfiriye kuko ntimuzira amategeko. Ejo bundi nabonye ngaho mu Rwanda barubatse ama etage, ayo ma etage bayagabira abantu. Haje umutamu umwe w'amazuru nkanje namwebwe bamwe ngo none ngo kuva kera ngo nta ma etage twabamwo ngo ibi ngo bidufashiki. That is how ubwenge bwa mwebwe beshi b'amazuru manini ni ubwenge bugarukira buri so limit. Buri limit. Abandi barimo bashima bati mwakoze kuduha inyubako twashimye namwe uwo muzehe mwaramubonye. Iyo video mwarayibonye, iyo video y'uwo muzehe mu Rwanda mwarayibonye ngo kera nta mazu yarariho ngo twari tubayeho ngo kera ngo nta ma etage twari tugira ngo je nakuzata etage urumva agomba kuguma muri ya mazu hasi. That is how abo ababirigi beshi bisa abahutu batekereza. Ibi nizo mentality
dukwiye guhindura iwacu mu gihugu mu Burundi. This is not the time yuko abarundi Mbayahaga y'ababande dukeneye kuza ngo usesanguranga ivyo Rwanda ngo urumvanga abanyarwanda ngo bankabango bakone. Turaba ivyiterambere bakoze natwe tubikore hagira aho twigeza. Ivyo ni ivy'abarundi bakeneye. Nayo Paul Kagame ntavugwa mu izina. I speak this again. I say this again. Paul Kagame ntavugwa mu izina. Ndabisubiyemo. Paul Kagame ntavugwa mu izina. Ubwo burofa muri mwe araburenze. Tufare. Ni nkuko umuntu yaba afite imyaka 40 akagaruka gukina n'umuntu w'imyaka 2. Imyaka 2. Iyagajeje u Rwanda biramaze. Twabizo dutwara hafi imyaka amajana yo 2 kugira ngo tugire aho Rwanda rugeze. Hano reka subiza umuntu macho nirangirisa. Uyu muntu ngomba gusubiza hano no muntu hazanye ifoto y'umunyarwanda nimba bamwita Kofi nimba ari Kofi hano ndamubona ngaho barizanisha amafoto nkuko umenga bakunda abanyarwanda cyane kugira ngo berekane ko Kagame ari umuntu mubi no mu Burundi birahari mu badepite nta muntu wabonye avuga ngo mu Burundi hariho ubusho butazwi ubwo busho bufungirwamo bande hano rindiramwe amazuru manini baraza wowe uri kigugu umwe nimwe muri bigugu je ibintu ngwanya n'ivy'amazuru n'ivangura nimba mu Rwanda hari umuntu yakorewe ikibi na politike no mu Burundi birahari no wibaza ko nagana mu Rwanda ndimo nitambukira nikorera ibintu by'iwanje umunyarwanda gatenda kasubira mu yose ngwengoro umuhutungo w'amazuru manini ngo reka nkunike no mu Burundi ari mu Burundi tubivuge umuntu yabareka aragenda ngo yitwa nk'umutusi ngo reka tumunike atakintu wakoze ivyo bibaho ibimangiriza nguruma ngo Kagame ngo yishaba nukubera ko mege vyabananiye kora nkawe murabikomeza atera imbere kora nkawe murabikomeza atera imbere problème memugira ubwenge buke mutwaga umwanya nivyo mu Rwanda yaba mwebwe yaba jewe yaba Eric yaba Mbayahaga reka tuvugire u Burundi ivyo Rwanda rwagezeho tuvyemere tuvyige twebona twe nk'abarundi dutera imbere hagira hano tugera gusesagura ubuhutu ubututsi babara bitufashike twebwe bidufashike bitungurike bidufashike mureka dupampana n'ivyo mu Burundi ngivyo ngabanyamurenge ngurumva abanyamurenge batugizike abanyamurenge baragowe wibaze ko abanyamurenge bazuza kumviriza ngo Murundi ivyo barimo barabizi wabanye yuko abanyamurenge bari mu kibazo gusumbya ica abarundi barimo nidupamana n'ivyi Burundi dukemura n'ivyi Burundi ngo usesangura ngo ivyo Rwanda nimba ari biboneka bigaragara twabigiraho munga tubigizeho nitubigire nk'abantu bagomba kuganira nyine nk'abanyamakuru mu bintu bisanzwe mugapana kuza gutanga ku mivyimba y'abantu bapfuye ubona nk'uyu munsi abanyarwanda benshi bavuga ngo reka ngo bareke ngo abitwa ngo abahutu ngo bayobore ndabizi nta vangura rihari me baracari n'ubwoba nukuri ndarahiye yaba Kagame Paul Kagame president w'u Rwanda atari umuntu muzima yoba mara abitwa abahutu he try uyu munsi turabona abantu benshi bemera ko bishe abahutu abatutsi ukabona biswe ababirigi biswe ngo abatutsi bafise umutwe ngaho basadutse inkovu yaramenetse ibi byaramenetse ukabona Kagame yarahariye abantu
barasohoka bakazavuga bati mumbabarire jewe nije nagutemye igipanga, but you stupid as Burundians. Okay, Paul Kagame ari nuko hataje umuntu ameze nka Itirere yari kuba aswitko yari kubamara mwese kabakura abo mico ngo mu bwoko bw'abahutu yari kubamara mwese, yari kubamara mwese ivyo mwakoze murabizi. Igihe muri abarimo baje mu mabarabara ngaho bavuga ngo turi ngabahutu ngo imipanga imihoro izo za kamera muri nazo, abarimo bagira imihoro bamarika hejuru bazibira amabarabara batemagura abantu barabaha bashire bari mu amazuru manini harimo abana n'abakuze. Uyu munsi twereke n'umwe mwebwe mitwa ngo n'umuhutu ari mu mahanga canke ari mu Rwanda abereka inkovu avuga ati n'abatutsi banemwe, fuck you. Twereke n'umwe abatutsi barisha abahutu nikovuga mu Rwanda. Twereke n'umwe afite inkovu mu mutwe aho yatemwe avuga ati aha n'umwe natemwe n'umutusi, uwa kabiri ati natemwe n'umutusi, uwa gatatu natemwe n'umutusi, uwa kane natemwe n'umutusi. Twereke n'umwe. Jeche ndabereka bitwa batutsi benshi batemaguwe ngo n'abatutsi ngo bagenzi abo babatemaguye. Listen, uko gutamba kumuvyimba umuntu yapfuye, that is why muri mege mutazo kugira muronka amahoro. I swear to God, bamwe muri mwe muzoguma mwangara that's like gahini, muzoguma mwangara like gahini. That's why rimwe muri mwe nivyo muvuga nivyo abantu bafite ikibazo mu mutwe. Yabaje muje fise ivangura narakuza ndefaninga abantu rabaje wendo muhutu nimo ndefaninga abahutu abahutu what uwishe yarishe ife jewe ntiyishe nta mpamvu yo kujya kudefaninga uwishe. Ife jewe nishe nta mpamvu yo kujya kudefaninga uwishe ngo dufise amazuru amwe. Fuck you, amazuru amwe for yourself. Amazuru amwe umuntu yakoze amafuti ngo mushigikire kubera ngo dufise ngo amazuru amwe. Amazuru amwe mazeke mugihe umuntu yakoze kibi. If na unuba n'umuntu yakoze ikibi akuyitiriye bigwanye. Bamwe murabaza ngurumva ngo bahudi ngo tuvugira ngo bahutu okay, na murabona abiyise ngo nabo nyene yo bari mu bagize igihugu nko mu Burundi murabibona abatize nibo barundamwe, abatize ibiturire uko batize ibyo bashira imbere n'amazuru, isubira nyuma ibyo bashira imbere n'amazuru, ibitoro ntabyo ibyo bashira imbere n'amazuru, amababara ntayo ibyo bashira imbere n'amazuru, ibikorwa remezo ntabyo ibyo bashira imbere n'amazuru, internet ntayo ibyo bashira imbere n'amazuru, amashanyarazi ntayo ibyo bashira imbere n'amazuru. Himiraje wese mufite imipanga kandi shura mushira imbere imipanga. Ndazi ko bamwe muri mwe muzi uyu Chimamanda ari umupayu ni mwebwe. Thank you. Umupayu ni mwebwe kuko mege hakute ibintu by'iterambere mwitaye ibintu by'ivangura. Hari mwene bacu yanditse ngo kuri Facebook ngo umuhutu. I do not care whatever. Umuhutu what? Wa uri mu nda urimufatira ubuhutu guki karwa ubesire mugira mwebwe. Ubuhutu niki? Ubuhutu nizo. Ubuhutu n'umutwe. Nuko abantu baremwe mu buryo butandukanye ababiligi bakatuziramo ideology y'ubwoko.
daciye bitwonona ubuhutu niki uri mu ndaba jiwe ndi umuhutu kubera iki kubera ni iki kikwereka ko je n'umuhutu iki mbwira iki mwe mwabigogi mbwira iki mbwire cyo uri kurandabira mvuga ngo je n'umuhutu iki what the fuck kabizura niki kubera hano turi muri Amerika hari abafite amazuru manini asumba ya yanje waye batitwa abahutu hari muri Amerika dubisaba amazuru mato basumba yo yiwawe waye batitwa abatutsi but idiot wengo nguri kijuju nguru umuhutu biki uri umututsi gusa ndemera ko abantu twaremwe ubutandukanye but reka nakivuga nagisubira ni bake mu b'amazuru manini bashoboye kuyobora sizi ko mucumvise ni bake mu b'amazuru manini bashoboye kuyobora hari ukuntu Imana yaturemye abantu gutandukanye nuko abantu mugabo twese tukuzuzanya if you uri n'amazuru manini muri wewe ukiyugurura sibize ko mu amazuru mato bose bari n'ubwenge harimo n'injiji bamwe ukiyugurura uri n'amazuru manini ugahuza na bose ugasamana na bose kuyobora wabishobora hari ukuntu Imana yaturemye utazopfa bihinduye n'umusi numwe I swear to God hari uburyo Imana yaturemye hari abantu b'ibibaraga hari abantu b'ibikomezi hari abantu bonze kubera ko Imana itaturemye twese turi n'ibigango gende n'ibigango ntabwo mbeshe gende n'ibigango kubera ko ibamo muri mwebwe Imana itabaremye nk'ibigango nkanje bisigura ngo tugayane no turuzuzanya je hari ibyo shoboye we hari ibyo ushoboye ivyo navyemera but ni nko kubona mu bazungu n'abirabura uyu munsi wewe uri umwirabure genda muri Amerika uteranye abanyamerika turaba